Reka ndabaramutse nonga ndabipfuriza amahoro y'Imana akomeze kubana namwe abari ku kazi mugira akazi keza abari mu mirimo utwo bikorera misi yose reka ndabatere kuraje mukomeze kugira imigisha mu bikorwa byanyu naho mubaye ego ni kiganiro mwamaze kuvyumva ubwo ndi kumwe n'umuhinyanyozi aho tumwe tuyage bimwe n'ibindi ko biravugwa hakurya y'amazi ku ntambara ikirabera hariya ku butaka bwa Iran ndetse hagati ya Iran na Amerika. Rero ukumbere yuko dutangura ikiganiro neza na neza reka ndabasabe babandi bifuza ko kuba boza barabona ibiganiro byacu imisi yose rabaho hejuru gato urabona agakengerwa koreko kugira ngo uzokamubona notification ubwo ni subscribe. Reka nsabe na babandi rero bifuza bamatwandikira ati twifuza kuja mu magroup ya BF na BF plus ya WhatsApp link iri muri commentaire niyo ya mbere ubwo muzohita muyibona hama dukomeze kwambura umuryango. Yes, reka rero nakire umuhinyanyozi abanze abandamukirize yongere anabampere mikaze mu kiganiro kabi cyane. Urakoze cyane Benita, MC Benita. Ndaramukije bose bari kwadukurikirana kuri Bienfo na Bienfo Plus. Ndabipfuriza amahoro y'Imana aho baherereye hose. Ego, ya urakoze cyane. Reka cyo twibandanyiriza dukubye tubangura kugira ngo ntitubarambire aho tuguma tuyage kuri bilan kandi bituko canke se tuyage ku cegeranyo ku byaranze iyi ndwi yose ku mirongo y'urugamba niko novyita. Ya rero mugabo mbere yuko tubivuga nifuza ko twohera hano kuko birabera hano muri Detroit ya Hormuz byifashe gute bimeze gute. Ego cyane urakoze cyane Benita. Nanjye mbere kugira dushikize bilan canke cegeranyo nagira ndabwire yuko iyi ntambara irimo ikibazo kimwe cerekeye communication uko murazi ko igihugu cya Amerika ari cyo gisa n'ikiganza communication ku isi kubera igitigiri cy'amasatelite ya communication ifise ama application ibimenyesha makuru bitandukanye ku isi bikomeye kandi ururimi rw'icongereza murabona ko arigo benshi bakoresha. Bisigura yuko Amerika muri no ntambara yanagerageje kugira ngo icakire communication. Uyu munsi rero aho bigeze dufate nko muri Israel kirazira gufirma amadega y'ibintu biriko biraba kandi kirazira no kubipartage bagufashe urumva yuko ushobora guhura n'ibibazo bikomeye cyane. Iryo tegeko rirahari niyo mpamvu bimwe byo muri Israel ku madega ari muri Israel tubona bikeye cyane. Hanyuma ikindi naco Etats-Unis yagerageje contrôler information aho nko kuri ikigo cyitwa Service Planet Lab gihora gitanga amakuru ya satellite byo bitama open source kugira ngo abantu bose babone biriko biraba. Amerika yaragishize ko igitugu kugira ubone ibiriko biraba muri aka karere no kuvuga ikibaye nkuno munsi bazogira mise à jour mu ndwi zibiri mu minsi 14. Urumva nk'ubu ari nk'ikintu ca Amerika cyahuye n'ikibazo tuzobimenya hezi ndwi zibiri. Sigura yuko ari byinshi byabaye by'amadega tudashobora kubona tuzoshishikara kubona mu yindi minsi. Cyo gituma ya makuru tubaha usanga kenshi bicanganye kubera ko abantu bashobora kwifatira amasanamu bari muri bujya burere bakabutanga. Hari abatanga ibintu ugasanga bimwe byacerewe iby'imbere ugasanga biri inyuma iby'inyuma ugasanga biri imbere ariko turagerageza gose kugerageza gucangura ibyiba byabaye imbere y'ibindi. Rero nduge kwijambo kumara muheje kubaza ikibazo ati tuhere kuri ibi biriko biraba muri Detroit Hormuz. Detroit Hormuz rero ingene byo bimeze intambara zo niho zisa n'iziri concentré twabibabwiye mugabe gitangaje nuko amato y'igucushinwa y'ubucuruzi yagumye arengana kuri kwami. Urumva ko Amerika itokubahuka kuyihagarika Iran yo yasenze icuditse hamwe n'Ubushinwa ayo yarirenganiye ukuri kwami. Hanyuma twabashikije makuru aheruka ko Trump yavuze ngo agira hekado Ubushinwa kugira ngo ijya Detroit ngo ibohoke hanyuma Ubushinwa bwo bufise inyungu nyinshi yo gucisha amato. Trump rikatangaza yuko ari karabuza igihugu ca Iran kugara ijya Detroit. Nuko hanyuma ikindi cyo mwomenya kuvyerekeye rya Detroit hari amakuru aguma arengana avuga ko n'ubujyazinga rikomeye cyane ryaho hariko hacana 9% y'ibidandazwa n'ubu Amerika ntiyashobora kugigarurira ngaye ibitero byo birakomeje. Hanyuma kuvyerekeye ubwato nabwo bwitwa US Abraham Lincoln twabwiye bwigeze kuraswa ko naho butabaye tushe bwari bwasubiye inyuma gato bivuga ko ubwegereye noneho kera bwahora ku metero nk'amajana 8 kucyo ariko ubwaje ku metero 300
bisigura yuko iyo Detroit ya Hormuz isa n'iyiko iri muri operation zikomeye cyane. Hanyuma bwa bwato nabwo bwa Gerald Ford bwo barizwa muri Mer Rouge, niyo buriko burapuya ku bisasu biterwa n'amato ababukikuje. Hanyuma hari ubwato bundi twabwiye bwa gatatu, ubwo twabwira yuko bari hatanze itegeko mugabo mu mpisho, ubuho biri ku mugaragaro bwaraho itegeko bwarahagurutse, buriko buraza gutanga renfort. Ubundi bwato bw'intambara twabwira buri mu nzira ni ubwato bw'abafaransa, Charles de Gaulle, aho Emmanuel Macron umukuru w'igihugu cy'Ubufaransa yabyisutsemo akavuga ati kubera yuko natwe tufite inyungu ku byerekeye Detroit ya Hormuz, tugira natwe tubuze gutera inkunga ubwo bwato bw'Amerika. Na Charles de Gaulle avuga ko igeze muri mer Mediterane iri kiraza gukwapuya igihugu cya Amerika. Mugabo tubutse ko Ubufaransa bufite porte avion cyangwa ubwato bujya butwara indege mu mazi, ubwato bumwe gusa. No kuvuga yuko hari ubundi bafise bavuga ko bari kubagereza kuba kubwira kabiri uza buri moderne kandi bunini cyane, mugabo urumvira cyari projet, mugabo ubu bafise Ubufaransa bafise ubwato bumwe gusa, bisigura ko buherwe bobona ikibazo byerekeye intambara yo mu mazi zaza baraba nk'ama puissance bita ama puissance moyenne. Ivyo nivyo twoshobora kubabwira muri Detroit ya Hormuz. Ego cyane. Sinzi ko umuntu yoca ashishikara. Ego. Murakoze cyane. Rero ibi icegeranyo rero cyo kimaze kuba muri iyi twagereje kuba tosorera. Turavuga ku gihugu ca Iran duhereko. Igihugu ca Iran hari baravuga amarafineri ya petrol canke n'ibihingurwa muri petrol bishishikara kuraswa ko no guturirwa n'ibibombe vya Israel na Etats-Unis. Aho rero mu migwa mukuru ya Tehran niho urugamba runini ruri, uretse muri Detroit Hormuz concentration ku mugwa mukuru wa Tehran. Tukangira kandi twamenyesha yuko burya wa muhungu wa Khamenei burya cagihe bicase nawe niyo harari yarakomeretse ku kuguru. Bavuga ko yakomeretse ku kuguru nawe nyene bijya bitero vyahabaye, kandi bishe se wiwe Khamenei, bica nyina, bica mushikiwe, bica na bofrere wiwe. No kuvuga yuko abantu bisa nibateye ubwoba, kuko murazi ko abantu baba Perse canke muri bijya bihugu n'abantu bakunda kwihora cyane, iginyo kurindi muca mubibona, igisho kurindi. Bakaba bavuga ati bateye umutima uhagaze yuko uyu Mojtaba Khamenei atazotorerana gato igihugu cya Amerika kubera amahano yabaye. Ikindi twamenyesha ni ko aeroport yitera yashoboye kuraswa ko aho indege ndwi bavuga ko zahononekariye cyane, zisa n'izasambuwe zigaturirwa. Hariho amasite zo gukora amasite mahinguriro yo gukora amamisire, bavuga ko nanyene yarashwe ko muri ico gisagara ca Tehran, aho hariho oya sitera ahubwo ni mu gisagara cyitwa Shahud muri sud-est, no kuvuga mu manuko bushira ubuseruko bw'igihugu ca Iran. Baravuga kandi ko ro ikivuko canke port cyitwa Bandar Abbas naco nyene kiri mu manuko, aho urumva ni hegereye ya Detroit Hormuz. Bavuga yuko naco nyene cononekaye cyane kuga amabombe. Hariho nico bita porte drone, murabona hariho porte avion, porte drone, kuvuga no bwato bwo bugenda bureruye amadrone bw'igihugu ca Iran, hamwe n'ubwato bita classe ya Corvette, no bwato butoyi bunyaruka ariko nabwo bw'intambara, hamwe n'ubundi bwato bumwe nabwo nyene bw'intambara. Avuga ko muri indwi heze amata 3 y'igihugu ca Iran ashobora kuba yararashwe ko agaturirwa kahononekarira. Nuko reka kuvyerekeye Iran duse n'abageje nko aha tuvuze amarefinerie, tuvuze amasite ni byinshi, nta muntu yogenda avuga kimwe ku kindi. Umabare gato tarabandanya mbanze ngaruka gato kabaza gato kuri Khamenei, uvuze ku muryango w'ukuntu wapfuye wishwe. Est-ce kuvuze yuko byemewe kwihorera cyangwa se n'ibintu bisanga bigenda bikurikirana? Dufate gute nk'umukuru deja n'umukuru ni umugide, ariko abariho na president asanzwe hare. Ibyo biremerwa n'igihugu kuba yuko yo kwihorera, kandi kubera ariko umuryango wiwe akihorera ku bw'igihugu. Ubwa mbere na mbere turavye ibyerekeye ibi nababwiye ngo iginyo kurindi gisho kurindi, ni ibintu by'imyizerere isanzwe iri no muri biriya burya biranditswe mugabo mu isezerano rya kera. Igihugu ukubise kofe ngaha cumuhano ngaha gakuri, ariko nibaza ko Islamu
iryo sezerano nibaza ko ari kuko uri kuraraba n'umuntu yakoze ikibi agakora ikundi kibi burya bamusubirizaho hajya nyene sindi umu specialist mu bya Islam hanyuma byerekeye kwihorera nimba uyu mutaba Khamenei yo kwihorera se n'abavukana kuri Amerika na Israel urumva hago abanya-Iran nibazi ko bagize n'ama manifestation bavuga ati dutegeza kwihorera umugide wacu no kuvuga yuko ahubwo bice bisa nkaho uyu muhungu wa Khamenei ariwe Khamenei nyene asa n'uwenkana canke asa n'ushigikiwe cyane n'abene igihugu b'igihugu ca Iran mu kandi mu byo igihugu ca Iran gishikiriza murumva yuko ngira ko bakurikiye live yejo mwarumvise yuko harimo amakondisiyo amwe harimo no kubaha indishi ibyo bakoreye guhera mu 79 uyu Khamenei kandi yavuze ko wewe iby'ibiganiro si byarimo ahubwo Amerika nisinye yongera ibisinye ko idazosubira kugira nk'ibyo yagize kandi mwibuke yuko Iran yashikirije ko ishaka gukosora Amerika ku buryo itazosuragira courage yo gutera ikindi gihugu nk'uko bigize bisigura ko ari agashavu kahari muri Iran kandi uyu bavuga yuko nawe nyine agafise kuko amakuba yahabaye yaramushitse ko tubibutse kandi yuko gushika uya bavuga ko abarenga 1350 abantu batanga ibiharuro byinshi ko hari ujitanga ibiharuro byayo leta Iran itanga ibiharuro byayo aba banya-Israel n'abanyamerika bandi batanga ibiharuro byabo urumva umwe wese atanga ibiharuro byiwe bikurije n'amatoza bayakoze ariko reka dufate ibya Croix Rouge uko niyo isa nk'idafise ahengamiye iyo ivuga 1250 ariko Iran yo ivuga 1350 muri aba rero urumva ko bamaze gufa ku gikote ya Iran bavuga ko abasoda ba Iran cette fois-ci bashikije na 90 ko amaze gwasiga ubuzima ni bake cyane bisigura ko Iran gifise gisota kigihagaze tandisike etazi no ivuga ko ari abasoda indwi gusa twari duhagere kuri kote ya Iran ndibatse ntabwo daheza kubaza bare gato nifuje ko nogaruka ku majambo atubwiye muri live yebushize waratubwiye nti burya Amerika ikisa nk'abasaba ibiganiro buke mugabo yinyegeje kugira ngo bashobore kuba bekana bose ibiganiro entre ya Iran nabo bagashobora bakagarika intambara ariko heje kutwereka ukuntu amaparti manini na ya Iran yababaye twatubwiye amaporte avion watubwiye n'igihugu cyose gensiyo wari ngiye ko ndatubwira nti burya intambara isa niyaheze kubera Amerika iri kiremera ese kuko Iran yababaye uribaza yuko intambara igiye guhagarara koko intambara yoyo bugi ikifise intango ifisa nihereje ariko abantu bibaza ati bizorangira guti nibaza ko mu makuru aheza dukurikirana barabonye amasenero yatatashoboka muri iyo kana twese dukunda kandi dushira imbere twese tuvuga ati aho twese twa dushimye ni yamayiri nyene yataziniye ivuga ngo missionary mfise iraheze none rero intambara igiye guhagarara mugabo kandi uravye ibyo Trump yashikirije nibaza atari no mushankejo ku mugoroba bivana amasahona biratugora saha yino kumuranga hari abari mwijoro iminsi kiducanga ariko aheruka gushikiriza ko ngo niba Iran yipfuza ibiganiro ngo Amerika ngo ngirashobora kubisaba ngo nimba Amerika ngo ibona yuko ngo Iran yo biri sincere ngo Amerika yo vyemera bisigura izo mvugo rezerekana yuko umuntu yatangaye kuvuga ijambo ikiganiro burya abari kabisabiramo kira noneho Amerika irashaka gusaba ubufasha Oman kugira binjire canke igihugu cy'u Burusiya bisigura yuko Amerika hari ukuntu izova muri izi ntambara izogerageza kwifuka agashambara kuko ntibavuga ngo ego turemenga ivyo Khamenei ariko atubwira ngo turavyemeye ahubwo rero ubu igisa nikiryoshe no kubera Amerika irafise ivyayo ishira imbere ishobora gusaba Iran kugira ngo habeho ibiganiro canke habeho guhagarika intambara na Iran iramaze kuvuga ivyikeneye kandi aba bose nta numwe yoroheje bose basaba amananiza rero abantu babiri basaba amananiza burya barashobora kuyaga bigakunda ariko iyo umwe yasabye bito undi agasaba binini urumva yuko biba bigoye hari umuntu harareze mugabo uko bose ariko basaba amananiza ndazi ntihagera ko bururuka bazokurukira rimwe barafise ngirazo bihuza byukuri intambara ntigiye kumara igihe kirekire cyane kuko no mu gice Amerika abantu benshi ntibashigikira ino ntambara ngira tubandanye mu gihugu ca Israel naho nyene hari byo nonekaye nubwo twabwiye yuko bigoye gufiltra canke gupenetra hariya kubera igere ya communication Israel yempoje abanyagihugu ko kizira gufilma cyangwa gupartager ariko ibyo tushobora kubaronkera nibi nuko intambara ikomeye cyane mu karere ko hagati na nora Israel
nora Israel cyumva igituma ni kugira igihugu cya Israel ko kiragwana n'igihugu cya Liban na Hezbollah yo muri Liban urumva gutera cyane muri nord bisaba yuko bisigura ko Iran iri kirafasha aba Hezbollah kugira ngo bagabanye umurindi wa Israel kiraga bitero ku manuko bwa Liban kubaza amakati ngira macibona Israel iri hepfo ya Liban rero intambara zikomeye muri nord ya Israel hamwe no muri centre nanu murazi ko ariho zaterana za Jerusalem n'izindi rero bavuga yuko Iran ikirakoresha ama misile bita asumunition ni misiliza ikarasa ihashitse igaca yigaburamo utumunition no kuvuga utubombe twinshi duto aho rero Israel ntikibishoboye guhagarika izo bombe bisigura yuko hariho byinshi bironeka tudashobora kumenya ikindi naco abanya-Israel barabonye yuko Iran yacafise amastoke akwiye menshi muri este canke mu buseruko kuko muko muraba nyene ibiriko biragenda Iran irikiterwa mu burengero muri west kuko niho hari na kote Israel ishikirako hamwe no muri sud kuko hariho hari yamato ya mer d'Arabie amato na vya bihugu vya bikikije Iran biri ibihugu bikikije Iran biri kwa mabazi ya Etats-Unis biri hepfo no kuvuga ucawumva ariko gice nord est na nord est mucumva ko ari gice kitariko kiraswa ko no kuvuga mu buseruko bushira mu buraruko bushira ubuseruko no mu buseruko aho rero aho ni hamastoke ya Iran bavuga ko apakiye akari intact bisigura yuko rero mu gihe amastoke ya Amerika na Israel yo ari karagabanuka bobo Iran irumvya cyafise ingufu zo kwihagararako hanyuma iki naco ibisagara bishika 8 muri Israel nivyo biriko biraswa ko harimo Tel Aviv twabwiye n'ivyitwa Haifa muri nord n'ibindi ama centrale électrique aramaze kuraswa ko amabaze militaire muri nord nkuko tushikara kubabwira ariko na cyane hari radare yo muri sud est canke mu bumanuko bushira ubuseruko bwa igihugu cya Israel bw'igisagara ca Tel Aviv radare yarashwe ko igisagara ca Tel Aviv bien sûr radare yarashwe ko hakaba n'indi radare yarashwe muri gihugu ca Jordani radare zikaze cyane igira nka 3 canke 4 muri Iraq hari intambara zikomeye cyane ko zirahuza abasoda ba Etats-Unis hamwe n'abamirise Irakiya canke abagwanyo muri Iraq bashigikiye Iran aho abo basoda ba Amerika bitaboroheye na drone yabo yitwa MQ-9 nayo nyene yarakorowe aho abagabo bashigikiye abamirise Iraki bashigikiye Iran bariko batera à la fois Etats-Unis bongera batera nabo bita abakurde bababuza kwinjira muri Iran ikindi naco nuko bavuga nuko hari indege nayo nyene yakorowe mu gihugu ca Iraq hamwe na base militaire canke kambi yaba ikomeye y'abasoda hafi ya aeroport ya Baghdad yabaye bombarde n'igihugu ca Iran Kuwait naho hariho base yitwa Ali Salem yabaye tushe kuvuga barasheko na radare zitandatu kundwi ziri mu gihugu ca Kuwait zaramaze gushwanyagurwa urumva hasigaye radare imwe no kuvuga igihugu ca Kuwait mu bihugu biriko birabona amabombe akomeye cyane aya maradare atandatu kundwi ari mu manuko muri sud ya Kuwait yashobora ugasanga handi hano mu bundi buce ari hamwe maradare mugabo ayari muri sud yoyo atandatu kundwi bye hanyuma mu gihugu ca Bahrain ihoteli yitwa Millennium Tower irakomeye cyane muri kajya karere yarashwe ko ntituramenya ivyo none mu bantu anterme ya pertainment canke abantu bahasize ubuzima hariho base militaire y'Sheikh Isa nayo nyene yarashwe ko amarafinere yo abananya guturirwa ambassade ya Israel muri Bahrain yarashwe ko poro canke ikivuko kiri hafi ya quartier general twabwira ya Centralcom y'abanyamerika niyo poro yaraye ituriwe hanyuma tuce tuja muri Emirates Arabini aho kandi byasubiye kuyangara kuri poro yasubiye kurashwa ko hari drone yarashe kuri aeroport muri Antunga aeroport y'i Dubai ibyo byabaye ku itariki 7 z'ukwa gatatu abari yo muri Dubai bo tubwira ko izi nkuru ko turabwira abazizi mugani drones amadega ntiyabaye majeur mugabo urumva drone hashitse na nyine bifise ibiro hafi 400 gutyo bya explosive hanyuma rero no muri Arabie Saoudite base militaire yahitwa Princess Sultan nayo nyine yarashweko aya niyo makuru rero dushoboye kubatorokaniza kugira ngo mwumve ngene ibintu bibananya kuba si cegeranyo cy'indwi zibiri hago ni cegeranyo cy'indwi imwe turangije ego cyane reka ndagushimiye cyane muhinyanyuzi ku makuru dutarakanije
yaranze indwi rero numva menga gutuma kandi ukatubera antene kugira ngo dushobore kuba twomenya ibiko biravugwa muri kano karere ko hakurya y'amazi reka nshimire cyane rero n'abariko badukurikirana muri uno mwanya ndamenyesha ko araho bitaha ku munsi nturarangiza ariko nibaza ko tubatumira kandi muri live ya n'imisi yose saa 2 barabizi barashobora kubaza ibibazo barashobora gutelefona barashobora niho dushobora kugira communication twabwiye kuzarondera abantu bari za Dubai za Qatar n'ahandi muri Amerika murumva ko rutanguye kuba turabahamagariye cyane rero gukurikirana live ubwo ni preve imwe yerekana yuko amakuru tubaha aba yatohoje ku rwego rukomeye cyane kandi abasabe rero ngo dukomeze twitegure live ya 20h turaza kumvira byinshi ibyavuzwe byabaye munsi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye ndabashimiye cyane rero byumva mu mutima naho utaha murakoze